mbega Uburundi buva he bukaja he? Mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde? Mbega abanyepolitike bacu babuze iki kugira igihugu c'Uburundi kibe ic'amata n'ubuki? Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cahariwe kazoza k'Uburundi n'abarundi mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima weze inkere, imikere myinshi yarirunguye cane, negere nama ntireka ndondera abarundi, tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero, bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Narahisemwo ndi umwana ntahisemo ko navutse nije bataho kimbaza uko naramutse nimba utanezo jewe nzi ko ntagututse. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi ifatikanije n'insamirizi Remesha. Tubandanya kuganira ku mbono ya kazoza ku Burundi n'abarundi. Muri kino kiganiro citiriwe kazoza ku Burundi n'abarundi, abadukurikirana barumva neza igikenewe muri kino gihe ca none kugira Uburundi buve mu bihe bidashemeye burimwo muri kino gihe, maze abariko barifuza gutanga agacumu k'ubumwe kugira igihugu c'amata n'ubuki aribwo Burundi busubire gutonyanga itoto baronke isemo badugirako. Mu kiganiro c'umunani cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 Ruhuma umwaka wa 2024, abanywanyi baradusabye ko twogaruka ku macakubiri avugwa mu Burundi nico yaturutseko. Tukaba turi kumwe na Kiki Daniel Ngendakumana. Ndabaramukije Frank, ndabaramukije n'abarundi bariko baratwumviza aho bari hose, ndababwiye nti tugire Uburundi. Ego cyane turi kumwe kandi no mwigisha wacu ariwe muganga Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije. Mwaramutse Frank, urakoze kandi gutumira muri iki kiyago. Ndaramukije n'abaza kutwumviriza, tubahimiriza kuza barabaza ibibazo kuri kahise n'ingorane z'abarundi, dufashanye kuzitorera inyishu. Murakoze cyane. Mu ntango mu Barundi hari ubumwe, mu nyuma bwaratosekaye nkuko uno munsi tubibona. Kiki Daniel, tubwire ubumwe bw'abarundi n'icyari kibushigikiye aho hambere aho Burundi bwari bukira Burundi. Murakoze. Jewe nishimikije ijambo ryashikirijwe n'umushakashatsi yitwa René Marchand, yavuze mu Gifaransa ati si tu veux connaître les réseaux de l'instabilité du Burundi contemporain, il faut connaître les réseaux de la stabilité du Burundi ancien. Ni washaka kumenya igitume mu Burundi bwa kino gihe habarangwa uruhagarara, gerageza kurondera umenye impamvu Uburundi bwaho hambere bari butekanye. Jewe nahanahereye ntangura kurondera nshaka ikintu no kwita inkingi y'umwumvikano mu Burundi. Icambere natanguye kubona gikomeye ni icivugo abantu bose bagenderako, icivugo kivuga ngo Imana umwami mu Burundi. Ibindi byose ntibisubira kuvugwa. Ibyo bintu bitatu birakomeye kandi birahambaye mu buzima bw'u Burundi, mu buzima bw'abarundi. Yavuga abarundi baho hambere bataratosekara n'Uburundi butaratosekara. Aha no kuvuga ko abarundi bo hambere bari bazi neza ko hejuru y'u Burundi hariho Imana. Hejuru y'abarundi bose hari umwami, mugabo hejuru y'umwami hariho Imana. Ni Imana yazanye umwami, ni Imana yaremye Burundi. No mu rurimbo ruhagize Burundi tuvuga ngo Imana yakuduhaye kudutungire. Imana yaremye Burundi, karema abarundi, karema abantu bayirimo, karema ibibatunga byose tubona, ni iyo guhabwa icubahiro,
niyo kubaha, niyo kuyaga ibyiza byayo. Numva rero ko Imana ari ikintu gikomeye cyane cyatuma hariho icyo René Marchand yavuze yise la stabilité du Burundi ancien, uwo mwumvikano, uwo mubano mwiza Imana y'u Burundi niyo yari iwuhagazeko. Hanyuma ku rugero rw'umwami, umwami turamaze kumenya ko no mu bindi biganiro twarabivuze ukuntu umwami yaboneka, iyo umwami wa mbere Ntare Rushatsi Cambarantama yazananye, ukuntu bubatse ubwami ku buryo tutigera tubaho tutagira uwo turi hejuru, uduhagarariye, tutagira Sebarundi, tutagira umuvyeyi. Umwami yari Sebarundi, umwami yari umuntu yubashwe, umwami yari umuntu abantu baha agaciro, ku buryo twafata ko akiza, twafata ko atangorane n'imwe abarundi bashobora kugira bafise umwami, ku buryo bari baramuhaye n'icivugo nawe yagendera ko citwa ganza asabwa. Umwami yaraganza kuko abantu bose baramwubaha, abantu bose baraha agaciro ibikorwa vyiwe, bakongera bakamushigikira mu bikorwa no mu vyiyumviro yabashikirije. Akongera agasabwa, ni ukuvuga ko atashobora kwinuba, yari hejuru y'imiryango, yari hejuru y'ibindi byose umuntu yokwibaza, ntiyagira nkunzi. We yarasabwa agatanga umuntu wese ibimukwiriye, agaha akazi umuntu wese agakwiriye kandi agashoboye, akongera agaha inka, agaha amatongo, agaha imirima, agaha ibyo kurya igihugu cyose. Dufatiye no ku gihe cyo ku muganuro, abantu bimbuye mu gihugu cyose yatwara barazana ivyimburwa, hanyuma akagabira no mu batabirose nabo bagashengurukana ijambo, bagashengurukana n'icyo bagiye gusabikanya n'ababo. Ikindi urumva ko hari Imana hejuru, hari umwami, hagakurikira Uburundi. Tuvuze Uburundi, murumva Uburundi imbibe ahantu zagera, twarigeze kubivuga mu kindi kiganiro. Imbibe zagiye ziraguka, Uburundi bwagiye buraguka kuva ku Burundi bwa Nyaburunga kugera aho babwongera ko Nyaruguru, kugera aho babwongera ko Ubujiji, kugera aho bongera ko Ubuha n'izindi teritware nyinshi. Abami bagiye baragura bashirako, abandi bagenda barabanywanisha, barastabiliza. Nuvuga ko Ntare aho yongeye ko Umwezi Gisabo yaca abanywanisha abaje bashasha kuba Abarundi n'Abarundi b'ubwa mbere bose bakabana neza. Umwami kugeza ku mwami Ntare Rugamba, we yagwanya akagura imbibe za nyuma zashoboye kuboneka ku Burundi. Nuko ntovuga ngo imbibe dufise no musi dukesha Ntare Rugamba, kuko ibyo tumukesha ni nini cyane. Nyuma yiwe Uburundi bwaranyazwe ibice bitari bito. Umwami Ntare Rugamba aho yazanye habaye Burundi, hitwa Burundi. Ubunye dufise imbibe zitandukanye naho. Izo mbibe rero zari zifise abantu bazikingira guhera ku mwami n'ingabo ziwe, tukagira abagano nabo nyene bategereza kubaha imbibe z'u Burundi, n'Abarundi nabo bakiyumvamwo Burundi. Ikintu twita la conscience nationale. Conscience nationale yagirwa na buri Murundi wese ahava akagera, kuva ku mwana kugera ku muto gushika ku muntu akuze. Ni ukuvuga ko ikintu ca mbere cazamwo kwiyumvamwo Burundi, ni uko bari bafise ico bita les valeurs ziranga Abarundi, ziranga Umurundi w'ukuri, na cane cane duhereye ku buntu. Murazi ko ubuntu ari valeur itagereranywa, ni valeur udashobora gusanga mu nyamaswa, ni valeur udashobora gusanga mu bantu bacuramye. Umuntu rero yahabwa agaciro, agaha agaciro mugenzi we. Twamenya ko umuntu adashobora kubaho mugenzi we atabayeho. Twarubahana, ndavuga Abarundi kuko nanje kuba ndi Umurundi nserukiye Abarundi bo hambere batagihari. Barubahana bakabana neza mu mahoro, batewe bose bahagurukira rimwe, bakagwaniriza umwansi rimwe atawuvuyemo. Ibi rero by'uko umuntu wese yiyumvamwo Uburundi yategeza kubukorera, yategeza kubukingira,
yategerezwa kububungabunga, yategerezwa kubukunda akabukundisha n'abagiye baramukomokako. Ikindi twovuga cari nk'inkingi ikomeye y'umwumvikano mu Barundi nuko hariho inzego mu bice bitandukanye kuva hasi gushika hejuru, inzego zubatswe neza ku buryo Uburundi budashobora gupfa kuvogerwa n'uwo ari we wese. Ica mbere gikomeye ni uko Uburundi kuva bubayeho, kuva Ntare Rushatsi abufukuye, bagabuye amabanga bafatiye ku bishimikije imiryango, baragabura umuryango umwe wese ukamenya umurimo ujejwe mu gihugu no mu banyagihugu. Ibi rero byarubashwe cyane ku buryo ata muryango ushobora kuba wovogera uwundi, ata muryango ushobora kugirisha ari uwundi, iyo miryango igakora isenya ishira ku mugozi umwe, maze abarundi bose bagatunganirizwa. Ikindi ni uko hariho inzego ziza gufasha mu gutunganya no mu ndinganizo y'intwaro y'igihugu. Ibyo bikaba muco abazungu bazanye demokarasi bise ngo la séparation des pouvoirs. Mu Burundi dusanga byari bihari kandi byari ibintu bikomeye cyane. Kuba twari dufise urwego nshingwantwaro, ico novuga administration ya kino gihe, ku mwami akagira abaganwa, akagira n'abatware hirya no hino mu byibare no mu buce butandukanye kugera ku gacimbiri. Abantu barubaha izo nzego kuko zabaho zigakora ibyo zijejwe zitivanze mu zindi nzego. Ngo n'urwego rumwe ubundi umuntu kwita pouvoir executif, hakaba rero na pouvoir judiciaire, ico novuga urwego rushinzwe gutatura amatati, kuko ntazibana zidakomanya amahembe n'abakurambere bayamaze. Ico gihe rero hariho urwego rw'abashingantahe rwari rukomeye cyane, arirwo nyamukuru novuga ko rwari rujejwe ibanga rihambaye ryo gutatura abatase, rikaba ryarimwo hari ico bita sentare, uno munsi bayita sentare hajya bacira imanza. Iryo jambo sentare murumva ko hariho se umuvyeyi wa Ntare nawe tuzi ko ari umwami, kuvuga ko urwego rw'ubucamanza, urwego rw'abashingantahe ntirwashobora kugira umutwe urubanza rushobora kuba rwotsinda umwami. N'umwami rero urwo rwego yararwubaha, rugakora ibyo rujejwe rutinjiranye mu rindi banga. Si urwego rwari munsi y'umwami, ahubwo ruha kuko rwari ruri hejuru y'umwami, kuko nta matati namwe rutashobora guca. Umwami rero yararwubaha nabwo rukamwubaha. Ikindi muri iyi séparation des pouvoirs hariho ikimeze nka pouvoir législative ya kino gihe, ico bita urwego rw'abanyamabanga. Urwego rw'abanyamabanga nibwo rwari rushinzwe kubahiriza amategeko, nibwo rwari rushinzwe kuraba ko bya bindi bikorwa mu miryango biriko birakorwa mu ibanga rishoboka. Urazi yuko umwami atari umuntu wese yamenya ngo uzo umwami ninde, nibwo rwari rujejwe ivyo. Wamenya ati umwami azotanga ryari, azoha kubuki nande, azosubirirwa nande, hageze canke ntiharagera, afise amabanga ategerezwa kurangura ico bita mission, ategerezwa kwa komplisa ko nibo baba baramuteguye kugeza ico gihe ashobora gutanga amaze gushitsa ivyo yipfuza kugerako. Murumva yuko zari inzego zikomakomeye. Nongereho ku banyamabanga ko aribo bamenya n'ibyo burya bya documentation, kumenya hirya no hino abandi bami babanye bitwara gute, bategura iki ku Burundi. Ivyo bintu byose urwo rwego rwari rubijejwe, hamwe n'ibijyanye no kuvura umwami, ubupfumu n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero, ayo mabanga atandukanye muri izo nzego zitatu zikomakomeye zari zihari kandi zari zikomeye ku kiringo c'umwami, bigatuma haba umwumvikano mu Barundi. Ikindi novuga gikomeye cyane ni ikintu novuga mu gifaransa nka diversité socio-économique. Abantu kugira ngo babane, kugira ngo baronke ibintu bibatunga, bari bafise uno munsi urabona, kugira ngo urwaye ufise uja kwa muganga,
umwana agenda ku ishure kwiga agahura na mwarimu, ukeneye kubaka inzu uhamagara abafundi, aba enjeniyere, abaki. No hambere nuko byari bimeze, nta serivisi yari ikenewe yabura. Hari abantu bari bashinzwe nko kurima kugira ngo bashobore kwimbura ibintu bishobora gutunga abantu bose. Murazi aho si bose bategereza kurima, hari ababa bafise amabanga birirwa nk'ibwami, hari abirirwa ku rugamba, hari abirirwa gucura kugira gute, abo bose kandi bakenera gufungura. Ibintu byafungura byava mu bintu vyarimwe. Hari abantu bafise uruhara rukomeye cyane rwo kurima bakimbura bagahaza abarundi bose. Hari abantu bashinzwe korora inka, kuzikama, hakaboneka amata, bakazuza kuyahanahana bya bindi bita rotroke. Murazi ko uwarimye ibijumbu yarabijana kwa naka akahatora amata, uwakeneye amase kugira ngo atabire ifumbire kugira ngo atabire imirima yiwe, nuko hari hanakenera cyane. Murumva ko byategereza ko abikura ku mworozi. N'iyindi myuga kugira ngo hari abantu bari bazi kubaka ziriya nzu abakera babamwo, nabo bari abantu bahambaye cyane. Hari abavumbi, abegetsi borora inzuki bakazana ubuki, abantu bakaronka ubuki bahagije. Hari imyuga myinshi cyane abantu bategereza gukora kugira ngo mu gihugu ivyankenerwa byose biboneke. Urumva ko hariho diversité socio-économique, bigatuma bose bazanye imwimbu ukwiye mu gihugu, abantu bakawusabikanya, bakawusangira bose, ukabatunga, ukababeshaho igihe kitari gito. Ibyo byaratuma haba ico nise inkingi y'umwumvikano mu Burundi. Ikindi nosa nk'uhereza ko catuma abantu bagira umwumvikano bakabana neza mu bwumvikane ntangere, n'umutekano, security. Mu gihugu hateza kuba ari umutekano, ico ushaka gufata nka security physique. Nta muntu ashobora kubangamira umuntu ngo amwice canke amuhohotere. Ubwa mbere ya valeur y'ubuntu ntiyashobora kubimwemerera. Aramutse abirenze ko yabazi ko ahohoteye mugenzi we, kiremwa mugenzi we, ntiyashobora kwiyadukiza ngo apfe kumva ko muhora ubusa, kuko yarazi muri conscience nationale abantu biyumva ko ari bamwe, biyumva ko ari abarundi bose. Nta mpamvu yo gutuma muhohotera. Yihenza akabirenga ko naho hari urwego rushobora kumukingira, hari urwego rushobora kumucira imanza, babo babashinga ntahe. Murumva yuko la sécurité physique yari iri garanti. No Burundi iyo butewe abantu baragwanya umwasi bakamugwaniriza kure, atarashika hagati mu gihugu ngo yononere abanyagihugu. Ikindi rero muri sécurité hari ico bita sécurité alimentaire. Murumva ko ibintu byo gufungura, ibintu bishobora gutunga abantu byaraboneka muri ya mirimo itandukanye, na bwa buryo abantu bari bafise bwo guhanahana ivyimburwa byabo, guhanahana amaservice batarinze gukenera amafaranga, kuko icyo gihe nta mafaranga yakora. Ikindi sécurité sociale, nta muntu yashobora kubahuka kuja kubangamira umubanyi wiwe, ntaco yari afise amuhora. Hakaba rero la relation parfaite entre les identités, abantu barabana neza mu gihe bafise ibyitwa kumenga birabatandukanya. Murumva ko nk'iyi miryango, nta muntu wo mu muryango umwe yashobora kumva yohohotera uwo mu wundi muryango, kuko yaba azi yuko afise ica mu mariye. Nimba mu muryango wiwe bashinzwe ibijyanye n'ubuvuzi, barubahwa kuko iyo serivisi bakora yaza gufasha abarundi bose. Uwundi akamenya ko ari mu muryango washinzwe ibijyanye no gutohoza amakuru azana ibwami, la documentation, la CRT, nawe yarubahwa ko amakuru yaza gutohoza yaraza gukingira abarundi bose atawuvuyemo. Umuntu rero bari babanye neza, nta muntu yari kubahuka gupfa kuba yohohotera uwundi muri ico gihe. Nibi rero dufatiye kw'iryo jambo rya René Marchand, urashobora usubiye inyuma gato ukamenya ivyari bigize inkingi y'umwumvikano mu Barundi, kugira ngo ubone aho ibibazo byaturutse,
aho aya macakubiri, aho ayo matati yandurutse, bagiye basitura akantu kamwe guhera gusenyura intwaro y'ubwami, guhera gufuta urwego rw'abanyamabanga rwo rwafutswe kera, nirwo rwatanguye ko urumva ko aribo bari bakomeye. Umwami nta kintu yakora atifashishije abanyamabanga. Urwego bw'ubwami nabwo urazi ko rwasambutse neza ubwa nyuma mu 66 haje intwaro ya Repubulika, ariko bwatanguye kujogajogwa kuva abazungu bateye Burundi ku ntwaro ya Mwezi Gisabo mu kinjana ca 19. Hanyuma urwa rwego rundi rwari rusigaye, urwego rw'abashingantahe, nabwo murabizi ko rwagiye rucibwa intege, rutakaza agaciro buke buke kugeza uno munsi abashingantahe n'abana bato barabumva, ariko riheruka gufutwa burundu n'intwari ihari. Rwasubiriye n'urwego bise ngo rw'abunzi, ruratandukanye cyane n'urwego rw'abashingantahe tuzi rwari ruhari, rwari rukomeye. Urumva ko Burundi bwagiye busambuka butakaza akaranga, inkingi y'umwumvikano buke buke, kugeza ko rero n'abarundi batakaje za valeur, kubera ko bagiye bigisha ibitandukanye, Imana bayisenga ibitandukanye, baravuye muri bya bindi byari bigize les relations parfaites hagati y'ama identité, baranahindura. Ubu rero kuba abarundi batiyumva nk'uko ari abarundi, nico kibazo gikomeye, naho umwumvikano watakariye, naho hadukiye amacakubiri. Iki Danieli urakoze, uradusiguriye byari bigize inkingi y'ubumwe bw'abarundi bw'aho hambere. Docteur, murashobora kutubwira ubwoko bw'amacakubiri ari mu Barundi n'ico yoba yarandurutseko? Urakoze. Nagira nshimire iki Daniel ahejeje kuvuga ubu nyene, kuko yashimikiye ku kintu gikomeye gihambaye cononekaye mu Barundi, icyo yise conscience nationale. Ni ukuri tudashoboye gusubira kwiyumvamwo Uburundi, tudashoboye gusubira kwiyumvamwo ko turi Abarundi, Uburundi turagiye. Rero icyo kibazo c'amacakubiri yabaye noneho amacagutanu, ni ikibazo kirekire, ariko reka tugerageze kukivuga mu majambo makeyi, kuko byinshi ni iby'Abarundi babayemo bataratorera inyishu. Dutanguye muri kahise ku Burundi, turazi ingene Uburundi bwavutse, turazi ingene Uburundi bwaguwe. Ingorane zari zihari ubwa mbere, sinovuga ko zari iz'amacakubiri, novuga yuko zari iz'ubutwari. Aho hambere ingoma zari zihari n'imbere yuko Uburundi buhaba, zaragwana kubera ibintu bitandukanye. Hari nk'ushaka kwagura ingoma, ushaka kurondera ubwatsi bw'inka, cyangwa abo muri iyo ngoma boshobora kurima. Ibyo byose byarabaye, ariko icyo tubona aho hambere, niyo ingoma yinjiye mu yindi, abari muri iyo ngoma ya mbere baca baba abanyagihugu b'iyo ngoma, bakayoboka umwami yari ahari, kuko ahanini muri aka karere uko byagiye biragenda byerekana yuko ahari cyane cyane ubutwari. Turazi ingwano zabaye hagati y'ingoma zari zihari, tuvuze nk'ingoma y'u Burundi itari bwajemwo ingoma y'Abahinda n'Abashingo, harabaye ingwano. Dufate izindi ngoma za ruguru, ingwano zari hagati y'ingoma y'Abanyiginya mu Rwanda n'ingoma y'Abanyagisaka, ingoma y'Ababanda n'Abanyaruguru.
izo zose zari ingwano tuzi zivugwa muri kahise k'ibi bihugu byacu. Ibyo sinovuga kuko yari amacakubiri, yari ugushaka gukorera neza ingoma yawe ukamira izindi. Turazi yuko abitwa abatoro bari mu Buganda barateye Nkore, baratera u Rwanda, barahamara n'imyaka 10 bahari, barasubira inyuma. Aho hose tubona yuko iyo miryango yagiye ibana neza imyaka imwe, ibana nabi iyindi myaka. Hari aho rero usanga mu macakubiri y'ubu turimwo, ibyo bya kera bishobora kugira ingaruka, hakaba amajambo amwe avuga kuri bene aba n'aba. Bamwe bavuga ati ni babi ko baba baragwanye imyaka myinshi bakiciranira. Ibyo rero birashobora kuba inkomoko y'amacakubiri tubona muri iki gihe. Ibindi nabyo novuga n'ibyavutse mu gihe cy'abakoloni. Ibyo rero igituma byavutse ni uko umukoloni wewe yaje ashaka gusambura ya conscience nationale yamye avuga, ukwiyumvamo Burundi, kwiyumvamo umwami ukamuyoboka, ukiyumvamwo umuganwa mu ntara urimo. Ibyo byarasambuwe kuko umuzungu yazanye ibindi. Ibyo yazanye rero ubajije uti mbe byakomotse hehe? Byakomotse mu nyigisho yazanye, yerekana yuko hariho ubutandukane, ubudasa. Noneho iryo jambo benshi barayikoresha kugira ngo bakomeze nyene y'amacakubiri. Ubwo budasa bwavutse ryari, babubonye ryari, biranditswe mu byo abazungu banditse, ariko ibyo abarundi bataramenya neza ngo bashobore gukira izo ngwara umuzungu yadushizemo, ni uko umuzungu yewe yari afise politiki yo gusambura koko. Ni kubera iki tudaheza tukabimenya uko gusambuka tukakurwanya? Uburundi cyane cyane mu bategetsi baje inyuma yo kwikukira, ni ukuri novuga ko batugiriye nabi. Hariho amacakubiri tuzi aho yakomotse, kuko nk'ikibazo twovuga c'amoko, uko bavuga amoko, twe turafise uko dusigura amoko y'Uburundi. Hariho amoko nkomoko, hariho amoko y'imibereho, ntabwo hari amoko race nk'uko umuzungu yaje abizana, kuko nta tandukaniro ryotegerezwa kuhaba mu bantu birabura bose, ariko umuzungu akaza akakumvisha yuko naho wirabura ntiwirabura rwose, umengo wavuye ahandi hantu, kandi abarundi bakabyemera. Rero nico kibabaje muri byose. Ikintu mbona gikomeye mu barundi b'ubu ni uko bafise icyo nokwita mu gifaransa attitude négative ku ma identité, ku buranga bwose uko buri. Attitude négative ni ukuvuga yuko babona mu wundi ikintu kibi. Naragerageje kugirisha exercice abo nariko ndigisha, ndabasaba nti nimwandike niba wewe wibaza yuko uri umuhutu, canke bakubwiye ko uri umuhutu, canke wakuze wiyita umuhutu, niwandike ku rupapuro icyo wiyumvira ku mututsi. Nawe niba wakuze
bakwita umututsi wiyumva ko uri umututsi ntiwandike icyo bakubwiye kuva ukiri muto gushika ubu ku bahutu niba baragiye barabyandika hanyuma ndasaba yuko babisoma byari biteye byarakamaramaza kuko nta kintu cyiza cyabonetse mu byo banditse byose ni ukuvuga rero yuko umuzungu yaturemye ko turi negatifu icyo ni icya mbere icya kabiri ko twabyemeye dukura turi negatifu icyo rero ubona mu wundi nta cyiza ntabwo ushobora kubona mu wo wita umuhutu nta cyiza ntabwo ushobora kubona mu wo wita umututsi kuko utazi neza ingene umuzungu yakuremye akwita umuhutu akwita umututsi kandi aho hambere atari ko byari biri ku ntwaro aho conscience nationale yari ikihari ikarengera ibyo byose umuntu yitwa Jean Paul Harwa ariwe yaserukira ububirigi bwadutwara mu gihe cy'ubukoloni niwe muri 1958 yavuze ati hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi uwa gasore yamwishuye ati nibyo hariho ibibazo mu Burundi none ni kubera iki muguma mushaka kubivuga ko ari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi i Burundi ikibazo gihari ikibazo cy'abakene abo bakene nabo bari muri bose ikindi yaciye amwishyura ati mbega muribagiye yuko ari mwebwe mwubatse icyo kibazo ni kubera iki mwashyize mu mashuri bamwe abandi mukabakumira ni kubera iki mwakuye bamwe mu ntwaro zari zihari abandi mukabakumira ariko ubu turabye abo baza baravuga ibyo bavuga ku macakubiri nk'ayo nta n'umwe yigera avuga icyo umukoloni yakoze nta n'umwe acarengera kuri uwo bari basangiye akaranga k'umurundi wowe niwe mwasi wowe niwe mubi n'ibindi birateye isoni kandi biranababaje kubona na cyane cyane abitwa ngo barize aribo babikoresha kurusha abandi bakabishyira muri bato kugira ngo icyo kibazo kigume ari ikibazo kuva muri 1958 haba bivuga gushika ubu nta bwenge abarundi baragira koko kugira ngo bashobore gutora inyishu y'icyo kibazo kitari n'ikibazo tugiye muri kahise ku Burundi tukamenya neza icyo ari cyo ibyo bintu ayandi macakubiri yavutse akiri muri ya attitude negative tuvuga ni ku byerekeye ibya kera navuze ko bishobora kuzana ingorane mu nyuma iyo abantu babishyizemo ibintu birengeye ubushobisho bwinshi ndavuga ati mwe mwaratwiciye mwe mwaradukumiriye aho hambere ni ikibazo cyavutse ku ntwaro ya repubulika ya mbere kikagaruka kandi cyari ko kirahera mu bo bita abatutsi ni ikibazo kiri mu miryango bamwe abanyaruguru abandi abahima icyo kibazo cyarabonetse hanyuma kijya gihindukira mu kibazo bise icy'intara cyane cyane muri icyo gihe Bururi na Muramvya hariho n'urubanza rwakiriwe abanyepolitike n'intwaramiheto zava mu Muramvya na Jenda bavuga ngo bashaka gutembagaza intwaro y'abanyabururi murumva ko byose bihagaze ku by'intwaro ya conscience nationale twavuga ntayihari umuntu agiye ku butegetsi acitse gutwarira banaka kuko ariyo akomoka ibyo rero
byavutse mu barundi, aha ntitwoza kubeshera ngo ni umuzungu yabikoze, naho tuzi yuko nk'izo ntara zose tuvuga ni intara umuzungu yubatse. Aho hambere mbere yuko umuzungu azi Burundi, ntawavuga Bururi, ntawavuga Gitega, ntawavuga Ruyigi, ntawavuga Cankuzo, ntawavuga Rutana. Ayo ni amaprovensi yazanywe n'umuzungu, ariko kubera nibaza ko ubujuju butarabuvamo, byacitse identite ikomeye cyane, uburanga bukomeye cyane, tukabugwanira, ugasanga abarundi bagumye guhagarara, kandi twari twifuza uburundi bw'abarundi bose. Ayandi macakubiri yaje mu nyuma nayahagaze ku migambwe. Yaratanguye mu ntango, multipartisme ihari ku bwami, iprona, PP, PDC byaragwanye nyene. Hanyuma naho Rwagasore yishwe bitwa ko bari muri PDC, barahanywe, umugambi wabo urahera, hagumaho PP na iprona byari mu ngwano naho nyene, mugabo byagiye kurengererwa n'ikibazo bakomeje Harwa yazanye cy'ubuhutu n'ubututsi. Mu nyuma aho imigambwe myinshi isubiye kuza, harabaye ibibazo birakomera hagati y'imigambwe yari kirashamirana, yari kiritoza, iprona na Frodebu. Mu nyuma barumvikanye, baraja hamwe, baragerageza gutwara igihugu, ariko haje ubundi mugambi wa gatatu abwira ati oya, ni twebwe tugiye gufata igihugu. N'ubu niwo mugambi uri ku butegetsi, kandi ukumva yuko ikintu nyamukuru kibaraje ishinga nuko bavuga ngo zijye zose. Zijye zose rero sinzi icyo gisigura, ariko si ikintu cyiza ku bijyanye no kubaka inzego zubahiriza bose. Ahanini nk'uko babisiguye mu masezerano y'Arusha, ayo macakubiri yose ahagaze cyane cyane ku gushaka gufata ubutegetsi ukamwigungira ko, ntuvugire abarundi bose nk'uko abami ba kera bari bagerageje gushyira imbere umwumvikano mu barundi, batwarira Uburundi nk'uko yabivuze Imana umwami Burundi. Abubu bari mu ntumbero yindi koko. Iyo ntumbero rero niyo twifuza ko abakunda Uburundi bogerageza bakagwanya aho baba bari hose, mu migambwe n'ibindi. Hari ikindi novuga mu baje ku butegetsi ubu naho nyene harimo amacakubiri akomeye, amacakubiri yo mu migambwe. Turavye ingwano yabaye hagati ya CNDD-FDD na Paripeutu CNL, byaravuye ku macakubiri. Turavye ibyabaye muri CNDD-FDD yiyongora kuri CNDD, harimwo ibintu bya politike, harimwo ibintu by'intara, nk'uko wogenda kuraba ati mbega mu nzego aho bakura Nyangoma na Ndayikengurukiye, abanyabururi muri CNDD-FDD bari bafise icicaro ikihe, wosanga ari gito cyane. Hariho n'ubwicanyi bwahabaye, abasoda babo bishwe kubera icyo kibazo cy'amacakubiri. Ahanini babahambye hajya Bubanza, naho banditse bati ntihica ubwoko, hica intwaro mbi. Iyo ntwaro mbi rero niyo tuguma turimo, kuko niyo ikokeza ayo macakubiri, niyo idashaka koko kuvugira
no kunwanisha abarundi bose. Hariho ayandi macakubiri adakunda kuvugwa ariko yigeze kugira kwerekanwa mu Burundi, amacakubiri ajanye n'amadini hagati y'abaporoti n'abagatolika ntibyabaye cyane, ariko ku bijanye n'abaswahili abayisilamu byarabonetse mu ntango, kuko turazi yuko abayisilamu bagize uruhara runini mu ngwano yo kwikukira, barakoranye cyane na Rwagasore, ariko barakumiriwe mu nyuma mu nzego zashyizweho Uburundi bumaze kwikukira. N'ibyo birafise ingaruka, kuko haba usanga yuko abaswahili kenshi abayisilamu batiyumvamo bose akaranga k'Umurundi, n'ibyo n'amakosa y'abatwaye muri icyo gihe batashatse no kubashyira hamwe, kandi aribo batanguye kurwanira intahe yo kwikukira. Murumva rero yuko dusoza twavuga yuko bihagaze, ayo macakubiri yose ahagaze kuba twarataye icyo twita conscience nationale, ukwiyumvamwo Umurundi, ukwiyumvamwo Uburundi. Iyo conscience nationale rero niyo twifuza yuko abo bose bifuza kuja muri politiki bomenya icyo ari cyo, bomenya ingene twuyubaka, kuko niyo shobora gukiza Uburundi. Murakoze. Iki Daniel, aya macakubiri atubwiye yose atudondaguriye, muganga, ni iki kizoyaheza mu bonse rimwe bagasubira ku nama rimwe? Murakoze, ndashimiye muganga agerageje kutubwira. Biragaragara ko yagiye muri procedure y'umuganga, yakoze diagnostic neza, yashoboye kwerekana ibibazo ahantu bihagaze. Je rero nagomba nce ngenda ndumako kunyuma zo kumenya diagnostic, muganga acashira ko telefone uhera kucoroshe uduga gushika gikomeye. Imbere yo kubandanya mbanza ndamunganire gatoya, abaswahili n'abayisilamu si dini rimwe. Abaswahili si n'idini, abaswahili ni stereotype, kwa kundi abantu bagenda batesha agaciro. Muranumva umenga ntibaryohera cyane iyo stereotype yo murayikoresheje n'abayisilamu canke abamizirimo. Ego, hanyuma umuti woba uwuhe kugira ngo abantu basubire ku nama rimwe? Ndagihera ko icyo yarahereje ko nuko abantu basubira kugarukana la conscience nationale, nuko abantu basubira kwiyumvamwo yuko ari Abarundi, kandi arico kintu gisumba ibindi byose. Ubwo bundi bw'identite buto buto nta gaciro bufise. Twumvise ko bwazananye na principe yo kutugabura. Inyuma rero kutugabura rero aho byadushikanye twarabonye, ubu dukeneye gusubira kuba umuntu umwe. Dukeneye ko umubiri wanje n'umubiri wawe wumva ko ari umubiri w'umuntu, ko ari Umurundi, kandi udahari ntariho. Iyi conscience rero bisaba kuvavanura na y'amoko y'amomekerano kugira ngo yarabidondagura. Bisaba kuvavanura kandi n'amacakubiri yose yava kabira, yaba y'intara, yaba ayahagaze kuri ayo moko, yaba ahagaze ku y'amadini. Ayo macakubiri yose ategeza kuva mu bantu, akarandurana n'imizi, hanyuma abantu bakagarukana akakarangamutima gashira imbere Uburundi n'Umurundi, kakaba ariko katugenza, kakaba ariko twamana imisi yose. Ikigira kabiri nuko mu Burundi dusubira kuronka ikintu bakunda kwita état de droit. État de droit no kuvuga intwaro igendera ku mategeko, yubaha ikayubahiriza. État de droit ikintu cya mbere kiranga nuko haba hariho ibwirizwa shingiro ritabogamye, kandi ibwirizwa shingiro ryubahwa na Murundi uwo ari we wese. Dukeneye rya bwirizwa shingiro
rya Micombero, dukeneye rya bwirizwa nshingiro rya Bagaza, dukeneye rya bwirizwa nshingiro ryorohereza Buyoya, dukeneye rya bwirizwa nshingiro ryorohereza umugambi CNDD-FDD, dukeneye ibwirizwa nshingiro ryubakiwe abarundi bose, ryandi rizoramba imyaka 500 n'andi 500, kandi birashoboka ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise ibwirizwa nshingiro rya kera cyane. No mu Burundi rero twari dufise ibwirizwa nshingiro naho ritari ryanditswe, ryaranze intwaro yo kuva kuri Ntare Rushatsi kubandanya gushika hehe, gushika tuvogerewe n'abakavamahanga n'ibindi na hafi itanu. Ikindi rero kiranga etat de droit, intwaro yohereza amategeko, nuko kubera ko ubunye imiryango yasubiriwe n'imigambwe, kera bagabura ibibanza bahabwa amabanga kubera imiryango barimwo ariyo biteguriye, ubunye bakaba birinda guca mu imigambwe itubahiriza cyangwa idatahura la conscience nationale ikwiye gufutwa yose, ikaba imigambo yubakiwe kuri conscience nationale, itaza gusubiza inyuma abarundi, ahubwo ari yiga ukuntu ishobora kubateza imbere. Iyo migambwe rero ikaba yo kwemererwa na rya bwirizwa nshingiro hamwe n'intwari ihari ko ihiganwa mu matora adasa na yandi kuza guharura ibintu by'ubwoko n'intara n'iki, ahubwo amatora hagiye guhigana imigambi akubahirizwa bose, akaba amatora atagira agasembwa na kamwe, abantu bakayitabira, abarundi bose bakagira babonye ibiyavuyemo, bikaba aribyo byatangajwe, kandi ibyo bijya gushyirwa mu ngiro muri ya migambi yatanzwe. Aho rero iyo leta ivuye muri aya matora itegerezwa kuba ari leta nayo idakumira, itinubana, itwarira bose atawarya wangura, nk'uko bamwe babifise mu byivugo byabo, bikeneye ko bija mu ngiro. Iyo leta ikaba rero yubahiriza amategeko, ikaba igira n'inzego zigenga nk'uko inzego ziba zagenye n'ibwirizwa nshingiro, rimwe riza kubahiriza abarundi bose, naryo ritegerezwa guha za nzego nazo zikaba zigenga, ukuvuga ubutungane, urwego rutora rushinga rukongera rugakenguza amateka n'amategeko, hamwe n'inzego zose nk'iz'umutekano, zikaba inzego zikorera igihugu koko, zitari inzego zikorera mu kwaha k'umuntu cyangwa mu kwaha k'umugambi. Ikigira gatatu gikomeye kandi arico gishobora gutuma n'iki cya etat de droit gishoboka, nuko abantu basubira kubyura za valeur, agatima mpembero kakagaruka kuri ya valeur y'ubuntu, ya valeur yo gukunda igihugu, hamwe umuntu ageraho yumva ko yo kwitanga, akitangira abandi, bibaye ngombwa akabigura, nk'uko na Rwagasore yemeye akatwigura, nk'uko n'abandi bitanze cyane bahagera igihe bazira ineza y'Uburundi n'abarundi. Ikigira kane nuko hamaze kuboneka yo etat de droit, yo kwasura la sécurité de tous, yo kuhereza umutekano w'abantu, kuva ku mutekano physique kumwe twabivuze kare, inzego z'umutekano zigakorera bose, kugera ku mutekano wo mu nda, cyo bita la sécurité alimentaire, abantu bakaronka ibintu bibabeshaho, bagasubira kugira ibigega bimburiramwo, bagasubira kuronka ico basamura, abantu bagasubira bakarya, abana bagasubira ku nkongoro, abana bagasubira bagasomera amata, abana bagasubira bagakura neza, aribyo bizoza kubafasha kubaka n'Uburundi buzoza, kuko biragoye kumva ko twiteze ko tuzoronka Uburundi bwiza twifuza dufise abana 57% bajya nabi, bari munsi y'imyaka 5, 57% bari mu rugo abana bafungura nabi. Murumva ko ataho turiko turaja. Hanyuma hakaba n'icyo umuntu yo kwita nka sécurité sociale, guha agaciro byo kugwa nko mu guha agaciro ibikorwa by'imirimo y'abarundi, made in Burundi ntayo dufise. Birakenewe rero ko leta yorohereza, bumva byose biri muri responsabilité zayo, nayo ikaba yorohereza n'abaza kuyunganira, abigenga b'amashirahamwe, abacuruza, aba businessmen, bakaza kuzana ama entreprise, bakazana amahinguriro aza gukora production,
aza gukora transformation y'ibintu bitari bike kugira ngo ibintu bikenewe mu Burundi biboneke. Na babandi bakora ibikorwa by'amaboko, ababaza, abajisha, ivyo bintu byose n'ababumba, bijya bikorwa byabo navyo bigahabwa agaciro kuko nico nabo hambere nico cari kibatunze, bagahabwa agaciro ibintu byabo bikagira la valeur, tukubahana nk'abantu dusangiye uburaro n'uburamuko. Icanyuma ca gatanu novuga nuko ho kwitwarika cyane igisata c'indero l'éducation. Aha mvuze l'éducation duhera ku ndero yo haziko. Umuntu wese afise umwana, umuntu wese afise abana, akitwararika guha indero abana biwe muri kiriya kiringo c'imyaka mikeya baba bakiri ku ziko, bakabacira imigani, bakababwira ibifuruduto, bakababwira utujajuro. Bijya bintu byose birimwo amakuru, birimwo information nziza mu byaranze abo hambere no kubishobora kubatuma bashobora gushika mu rugero bakitunga bagatunga nabo bakomokako. Mvuze indero kandi ngarukaho no kubungabunga imico kama y'u Burundi n'akaranga k'abarundi, ntibagiye n'ururimi rwacu rw'ikirundi. Abantu baragwibagiye, abantu ntibakimenya ukuntu bakoresha ururimi rw'ikirundi. Mvuze indero kandi mvuga no guteza imbere icigwa ndondabihe y'u Burundi, histoire du Burundi. Birasabwa ko abantu bamenya akahise k'igihugu, bamenya ibyaranze Uburundi kuva bukibaho n'imbere yaho kugira kino gihe umuntu wese akavuga ati jewe ndazi ukuri ibyashikiye igihugu cacu. Ibyo bonye bizotuma abantu bamenya ukuri nyako, atari kwa kuri guteye amazi canke guteye amanyanga canke guteye ibinyoma canke harimo bya bintu byo gufukera amabi bamwe baba barakoze. Ukuri kumenyekanye bizotuma abantu bari kuriranira, nyuma yo kurikuriranira bagashobora kubana neza. Mu ndero kandi ikintu kitokwibagirwa no gusubira kwigisha abantu, gusubira kwitwararika ibintu bizira, ibintu vya kirazira kikaziririzwa mu gihugu, abarundi bose bakabimenya. Abana baruka kino gihe bakazokura nabo babizi, bakazobiraga abazobakomokako, gutyo Uburundi tugasubira kubwubaka bwiza, tukanizera ko tuzonaburaga n'abazobungabunga, badusura bukabaho ibinjana n'ibindi binjana, bugashinga n'icumu mu mashinga. Murakoze cyane. Dr. turumva yuko amacakubiri ariho yarabaye mu Burundi, barayashizeho, barayaremye mu mitima y'abantu. Mbega vyokunda ko abantu babana nayo macakubiri hama bagakunda ko bubaka igihugu canke ntibikunda? Nababwiye kare n'umuzungu yabubatse abagize negative. Naberetse akarorero k'ibibazo nabajije, ni mwivuge muvuge uwundi. Nta kintu cyiza cyanditswe, nta n'umwe ashobora kwandika icyiza umututsi yiyumvamo ubuhutu. Noneho basigaye bavuga ngo butavanze amazi nuko bihora umuvinyu. Nicyo kimwe rero n'ubu ndabivuge ndabisubire, mugumye muri ibyo bintu umuzungu yubatse kugira ngo mwankane, ntimuzokwigira n'ikibazo. Yabashizemwo icyo twita complexe. Ubwa mbere naberetse ingene uyita umuhutu cyangwa uyita umututsi atanarimwe adoma ku rutoke ije umuzungu yadukoreye. Baguma babidomana ku rutoke, ni mwebwe muri babi, mwebwe muri babi, nk'uko umuzungu yabidushizemo iyo bari mwiza. Icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ko bafise bose, bamwe twita hutiza etutiza, complexe d'infériorité imbere y'umuzungu. Umuzungu yadushizemo ku bijanye n'abatutsiza, bafata bati turaruta abahutu ku bijanye n'uko rase yacu umuzungu yayishize hejuru. Iyo complexe de supériorité iratuma abari mu bahutiza, mu batutsiza, batifuza yuko bobana neza nabo bita abahutu.
tuhora tuvyumva, muhora muvyumva mu bivugwa. Nico kimwe n'umuhutiza. Umuhutiza bamuvizemo complexe d'infériorité raciale, kuvuga ko ubwoko umuzungu yabwubatse abushira hasi. Umuzungu azi aca ubwenge cyane kugira ngo atume atugabura, yarahindukiye azana izindi complexe zibiri zo kugabanya abo yadugije no kuduza abo yashize hasi. Tuniziye yazanye ibiharuro, atangura kuvuga ati mwari muzi yuko abahutu ari benshi muri iki gihugu, mwari muzi yuko abatutsi ari bake muri iki gihugu. Arubabajije ati, aho ni mu gitabo Mayugi yanditse avuga ati mbega aho bakumira abo bise abahutu mu nzego ntabwo bari majorite muri icyo gihe? Ni kubera ko umuzungu yabikoze abibona, ariko agarutse agaca avuga ati kuko abantu bashatse kwikukira, ati mwari muzi yuko bamwe ari benshi abandi ari bake. Murumva rero yuko izo complexe ziri mu mitwe y'abahutiza n'abatutsiza, ntibishoboka naho twavuga ngo ubumwe hagati y'abahutu n'abatutsi bafise ubwo bwiyumviro, ibyo byiyumviro nta bumwe bushobora kuba. Icyo bakiza cya mbere ni uko bose bota iyo conscience raciale, ndayite raciale kuko niko byatanguye, amacakubiri ahagaze kuri race, bakavaho bakagaruka ku karanga basangiye bose kitwa karanga k'umurundi n'uburundi bwacu. Ikintu kindi cya gatatu mbona kiri intambamyi rwose bagumye muri ibyo, ni uko bose barwaye icyo nokwita mu gifaransa victimisation permanente. Ni ukuvuga ko bama bavuga akabi bakorewe, nta na rimwe wigera bavuga icyiza. Muri iyi myaka turi kwikukira, nta na rimwe. Rero iyo victimisation permanente ntishobora kudufasha yuko abarundi bari muri ibyo byiyumviro kwemera gusubira kunga Uburundi. Uburundi bumeze nk'agakuza katubutse, ugerageza kukuzuza, waza gufunga hamwe ugasanga bigiye ahandi, biragoye kuko kubera ibyo byiyumviro byagumye bikura, ugaca ushyiramo rero n'ubwicanyi babaye n'ibintu bitoroshe. Nicyo gituma muri izi nyigisho dukora tuguma twamiza ko tubumvisha koko ibibazo nyamukuru bashyiramo Uburundi, bashyiramo abarundi, bakaguma babwira n'abana babo n'abuzukuru babo bazobigwa. none ubu nabizohagarira hehe? Harageze ko haba koko abashingantahe batahura izi nyigisho, bamenye yuko Uburundi burarwaye, abarundi bararwaye, bategerezwa gukira. Murakoze. Ego cyane, ahubwo reka ndabashimire kubona mwafashe uno mwanya muraza kudufasha kino kiganiro, kandi nizere ko no ku munsi wa mbere wundi muzobana natwe mu kindi kiganiro. Murakoze cyane Frank, turizeye yuko abaza gutwumviriza badutega amatwi yombi batahure neza ibyo dushaka gushikako. Abantu ndabisubiremo, abarundi turarwaye, harageze ko dukira. Murakoze. Ego Kiki Daniel, reka nawe ndagushimire ku mwanya wanyu mwaduhaye, kandi nizere ko no mu bindi biganiro biri imbere tuzoba turi kumwe. Murakoze cyane, mwakoze kudutumira. Turashimiye n'abarundi badukurikirana batwumviriza, kuba banaduterera bakatubaza bino bibazo, tukaba tuboneraho akajya ko kubyishyura. Turasabye ko n'abandi bafise ikibazo babaza, bafise icyo bashaka kunganira, nabo
ntibatangwe badukoma ishwashwa kugira ngo dufashanye twese hamwe tugire urunani dufashe kuva mu ubwo mw'iyo ngwara y'amacakubiri yatugize abacakara twese mu gihugu cacu ahubwo twijukire gusenya dushira ku mugozi umwe twubake Uburundi bukomeye kandi bwiza tuze turonka amahirwe yo kubona no kuzoraga abadukomokako Uburundi buteye imbere kandi butekanye bwashinze icumu mu mashinga nk'uko sogokuru asize bituraze bikandikwa no muri rwa rurimbo ruhagaze igihugu cy'u Burundi. Murakoze. Ego cyane ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana ndabibutse ko bino biganiro cyangwa izimyo nyigisho z'itorero Burundi muzisanga kuri www.akaburungu.org murabisanga kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye YouTube na Facebook by'itorero Burundi. Ndashimiye n'abanywanyi bacu badusabye kugaruka kuri bino bibazo by'amacakubiri atandukanye mu Burundi nicyo yavuye ko namwe mufise ico mubaza canke muterera mu twandikira kuri email yacu dizeye87@remesha.net. Ndashimiye mu rw'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari mu buhinga bw'ivyuma arakenuye nayo Frank Espan Dizeye nako nakibashikiriza ndabikibanuye naho ubutaha. Ndi umwana ntaresemo ko navutse nije hataho kimbaza uko naramutse nimba utaneze jewe nzi ko ntagututse ndazi ko utanezerewe ko nahagurutse kugira nitwe umurundi narahisemo wazananye mu nkengera z'ikiyaga kubera ko wari wabuze icuyaga ntakutagize ngo nibagire mutaga ahari ubwenge uhuzuza umuyaga kwiganzura uwanganje narabihisemo kuva ryari uburebure bugena akaranga wibaza ko unyibiye akahe kabanga ko wumva washatse kubimbwirira mu ibanga nuzu bigaragaza ubibwira amahanga kugira jewe mbi condi narabihisemo wamwe ngo sekuru yishe nyokuru wanje ntiwibutse kumbwira ko marume yamwangaje kuvukira mu buhungira atacume biratangaje nko kutagira uburenganzira mu gihugu canje ukuri no kurekuranira narabihisemo kore watubeshe tumusamburira inzu ngo tumwomora azosangukira inyangunzu ubaka abasiga yitwa impunzi ahazozira ntazodusangana ikara mu mpuzu kwisubirako navyo ni jewe nabihisemo ubabajwe nuko usanze naguhinyuye ihangane nawe udosanga naguhinduye ukeneye kuvavanura n'imbono zipfuye iyibambe we sinyobeye twabikuye kubita nk'akanuka narabihisemo Casablanca na Muronvera ntibikindaje ishinga amacakubiri y'intara n'amoko sinkivyishinga imigambo y'abansuminda nayisize igihinga ubu ndota Burundi nzobona ntari gipinga iteka itekane ubutungane bya twese nivyo nahisemo. Mbega Uburundi buvahe bukajahe? Mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde? Mbega abanyepolitike bacu babuze iki kugira igihugu cy'Uburundi kibica amata n'ubuki? Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cyahariwe kazoza ku Burundi n'abarundi mutegurirwa n'itorero Burundi mukashikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima weze inkere imikere myinshi yarirunguye cane negere nama nireka ndondera abarundi tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org.